Ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Rwaruka, misore nkumi, nshuti namwe bagenzi, mukunzi washimye guteramana natwe kuri uno munsi, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. No munsi turi hano mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mugina, turi ku musozi wa Rugeregere, niho duhuriye n'umupfasoni agomba adushingira intahe y'ingene Yesu yamubereye inyishu. Nagomba nce ndamuramutsa hanyuma ndamusabe yidondore. Amahoro neza. Amahoro y'Imana, kazina kange nitwa Ikiganiro. Nimpayadera niwe turi kumwe rero mu kiganiro Yesu n'inyishu. Iyo bavuze ko Yesu ari inyishu, mbega wewe uremeranya n'abandi babivuga? Ndavyemera cyane, kagira neza kandi atabara. Uravyemera cyane. Mbega wamenye ko Yesu ari inyishu kuva ryari? Nabimenye yuko beshi bashinga intahe ku radio, ntumva intahe zabo nange zikamfasha, nange ntaca nibuka aho naringeze naragwaye cyane, hanyuma rero ncambona ndakize cyandemera yuko Yesu ari inyishu. Uyu munsi ni wewe ugomba gushinga intahe yawe. Wewe wamenye Yesu ryari? Je menye Yesu haraheze imyaka 18 menye Yesu. Nize umwami wanje Yesu Kristo mu bugingo bwanje. Imyaka 18 wari ukiri umwigeme, kandi umwigeme atarakuze cyane. Mbega wamumenye habaye? Nabona abandi bagenda gusenga ari abana, nange ntagenda gusenga, ndabikunda cyane gusenga, hama nguma ndabandanya rero gushika n'ubu ndiko ndasenga. Ico gihe rero haragera umunsi urakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, hari habaye iki? Igihe nakira umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, ukuvuga narabona abandi baririmba, nange ntifuza kuririmba, hanyuma rero ndaja mu mugwi w'abasande sikuru ndaririmba, birabandanya ndakomeza ndaririmba rero, ncanguma ndamugumya Yesu wanje mu mutima wanje, nguma ndizeye yuko umwami wanje Yesu ntazomuhemukira kandi ntazomurekura, n'ubu ntaba nkimwizeye. Mbega imbere yuko umenya yuko Yesu ashobora kuba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, warubayeho gute nk'umwigeme? Je mu bwigeme bwanje nabayeho neza, nabaye mu buzima bwiza kuko je nta muntu yangira uruhuha, naridegemvya, nakorera Imana mu mwidegemvyo, mu gihe abandi bataronka umwidegemvyo wo gukorera Imana. Hari abigeme benshi usanga bataronka umwidegemvyo wo gukorera Imana, ariko je nari mfise umwidegemvyo wo gukorera Imana.
mbega wari wavukiye mu muryango wubaha Imana canke mu muryango w'abandi bantu bose? Ego umuryango wanje warubaha Imana, basenga mu ishengero ry'Abadventiste, nanje nasenga mu ishengero ry'Abaporo, ariko ntago bambuza kuza gusenga naho tutasenga mu idini rimwe. Vyagenze gute kugira ngo ntimusenge mu idini rimwe kandi bari bakuriye muri uwo muryango? Nukuvuga abigeme benshi twari dukundanye basenga ku munsi wa Mungu. Nange rero ntacangira agakuku kabo bandi bigeme basenga ku wa Mungu, bigaca bituma rero nanje niyumvira gusenga ku wa Mungu kugira mbona abo tuza turajana. Uriko urajana n'abandi gusenga Imana, kandi iyo umuntu aja gusenga Imana hari aho agira ijambo avuga ati iri ryaramfashije. Wafashijwe n'iki ukiri kuri rya mu y'abana? Je ijambo ryamfashije nuko twagenda mu miga mu gitondo tukiga, bakatubwira ngo twubaha abavyeyi, ngo twifate neza mu ngendo zacu canke mu myifato yacu. Turiko turigarira rya miga mu gitondo yaramfasha cyane. Wewe ubuzima burimwo kubaha Imana, kubaha abavyeyi, hari ico vyakunguye nk'umwigeme akiri muto? Byaranyunguye cyane kuko byampaye kwifata neza, nkurira muri Yesu, nkurira mu mwidegemvyo, nkorera Imana, nshima Imana. Haragiraho n'umuryango wanje mama kuko niwe twari tubana, ndamubwira ati nawe nagende aze gusenga Imana mu ishengero ry'Abaporo, kuko nubwo nabona yasenga mu ishengero ry'Abadventiste ntago yashobora kuguma agenda imisi yose yaguma siba. Hama nawe yarafashe ingingo akaza aragenda gusenga kuwa Mungu rimwe aratinda arabimenyera, akaza agenda gusenga mu iryo shengero ry'Abaporo nange narisengamo, kuko yabona imyifato nifata icyambwiye ntamwumvira, kandi ahantu mye hose ntagenda, bica bituma nawe nkunda, kandi bituma abona yuko iryo shengero rifise akarorero keza kandi rifise n'indero. Harugwaruka ruja mu mashengero nkuko uvyumvise, abo bamwe basengera mu ishengero canke na ririya, mugabo ugasanga nta karangamutima k'ubukristo bagendana. Ubabwira iki nkuko gwaruka wabonye ruja mu ishengero mugabo ntigwakire uwo Yesu? Ego ugwaruka gwishije no ruhanura yuko benshi baragenda ugasanga bari mu masengero, ariko ugasanga nubwo bari gusenga ntago basenga bishimitse, ugasanga bariko barasenga, ugasanga baragenda gusa ku migenzo, ariko mu mitima ugasanga bagenda n'ibindi vyipfuzo canke se izindi ngorane. Hanyuma ariko ntajewe n'impanuro no bafasha ntabaha, nuko nabona nayo nifashe numva no bipfuriza uko bogenda, nuko nanje nagiye mu go rugero nari ndimwo, bakagira imyifato myiza. Bakagira inyifato nziza. Umwigeme agize inyifato nziza hari ico bimwungura kugira ngo abeho neza? Kiriho umwigeme agize imyifato nziza, aronka umugabo, hama bakubakana bivanye n'imyifato yabonye yamusanganye, bica bituma rero aguma mukunda, kandi bigaca bituma aguma mwiyumvamo bivanye n'ukuntu yamusanze n'ukuntu yamubonye. Nanje no bahanura rero ngo bagire imyifato myiza, ugwaruka cyangwa se abigeme bari mu ishengero. Imbere yuko aronka umugabo, kuba muri Kristo Yesu ho ntaco bifasha mu buzima? Kuba muri Kristo Yesu birafasha mu buzima, kugira imyitwarariko myiza, ugasenga kandi ukizera, uri mu ishengero usanga ari ibintu byiza kandi biguha kwitwara neza, ugasanga uriko witwara neza mu bisagara cyangwa mu bagenzi cyangwa se no ku basore bakurondera. Warabonye abigeme bagenzawe boba batagize iyo nyifato nziza, ingaruka zabaye? Bamwe baratwaye inda, barabyarira iwabo, ntago ari imyifato myiza. N'umuntu rero mu Kristo yamaze kumenya Imana yo kwizera kandi akagumana imyifato myiza. Yego, akagira imyifato myiza. Urumva yuko ni imyifato ishobora kubungabunga umwigeme cyangwa umusore, mbere eka mbere n'umuntu wari we wese, kugira ngo bimurinde ivyo hava bihungabanya ubugingo bwiwe, umubiri wiwe, amagara yiwe, kubera yuko yubashe izina rya Yesu. Uwo Yesu rero uramwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Wari ukiri muto, none wovuga uti nihanye iki? Jewe ico nihanye, narihanye gusa kugira ngo menye izina Yesu, so kuvuga ngo nagendera mu byaha, kuko nagiye kwihana je ndi umwana mutoya, narifise imyaka 12. Ngenda mugakuko, ariko byaramfashije cyane kuko naciye nkurira muri Yesu, ngumana uwo Yesu, nguma ndasenga, ntago nigeze subira inyuma muko gutangura kwanje.
urakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wiyumvise gute uwo munsi? Naranezerewe cyane maje kumwakira Yesu, numva nyene nguma nezerewe nubwo nahura n'ibibazo, naguma nizeye Yesu wange, ntagenda gusenga ntizera yuko Yesu ashobora kumbera inyishu mu bintu byose. Hari ibibazo none yoba yarakubereye mu nyishu? Ego mama yarigeze kugwara, amajije kugwara ndafukama ndasenga Imana, ndavuga ati Imana nukuri mama nabona umukijije je nozogushimira. Icyo gihe mama yari yafashwe n'ibintu akaguma dedemba ngo barandoze ngo barantegeye mu murima, hama ndaja ahantu ndasenga Imana mbona irambere inyishu n'igisubizo, mbona mama arakize, ibyo bintu byose mbona biraheze. Rero nukuri ndashima Imana kandi n'ubu ndacayishingira intahe yuko Imana igira neza. Imana igira neza, aho ni ku muvyeyi wawe. Mbega wewe ku gatwe kiwawe ntaco Yesu yagukoreye nk'inyishu y'amasengesho? Yesu yarakinkoreye mu gihe abandi bigeme bose twari turi kumwe, nabona imyifato bifata, nabona barinda kuvuga ngo kugira ngo uronke umugabo ngo udatanze amafaranga ngo ntago ngo ushobora kuronka umugabo, bandi bakirukanga bakarondera ayo mafaranga. Ariko je ntizera Imana, avuga ati nukuri umuntu yakoreye Imana ntago ashobora kubura umugabo, kandi uko ngana nuko meze nta mugabo ushobora kubura nitwaye neza. Hanyuma rero nararose umugabo, ndabishimira Imana. Mu gihe abigeme benshi twakuranye benshi baragiye, ariko abandi baracari muhira n'ubu. Mbega iyo uvuze ngo bararondera amafaranga, abigeme barondera amafaranga ngo bayajane? Nukuvuga ngo abagabo rero barayabasaba kugira ngo babatware, bakavuga ngo udafise ngo amafaranga ngo uri umwigeme ngo ntabwo uzova muhira ngo uzohombera iwanyu. Hanyuma rero nanjye bigatuma senga Imana, avuga ati je nta mafaranga ntaho noyakura, ariko ndazi Yesu azombera inyishu kuko ndacari mutoya, ntaca nizera Imana. Hama rero nabonye bishika ndagenda, ayo mafaranga ntayo ntanze, ibyo ndabishimira Imana. Ni Imana ikwiye gushimwa kuko urumva yaraguhaye uwo mubakana. Kubigeme bakiriko bariruka hirya no hino ngo barondera mu zindi nzira ngo bironkere abagabo, ubahanura iki? Nubahanura yuko bokwizera Imana, kuko wizeye Imana nta kintu na kimwe gishobora kuyinanira, kandi nta kintu na kimwe idashobora kwishura. Wizeye Imana, Yesu arashobora kukubera inyishu n'igisubizo mu mitwaro yawe no mu bibazo byawe, ibyo wifuza byose akabigukorera. Wewe yarabigukoreye, araguha uwo mubakana. Umwigeme arose uwo bubakana, hari aho rimwe na rimwe uwo agomba ko bubakana amubwira ati kugira ngo unyereke ko nkunda, reka tubanze tugire imibonano mpuzabitsina. Wewe byaragushikiye? Ibyo ntago byanshikiye, kuko nari nzi neza yuko umusore ariko arakuresha akakubwira ngo mubonane biciye mu mpuzabitsina. Nari nzi yuko ashobora kuguheba atantu mbere yo kugutwara yabafise. Jewe rero narabyitwara, reka ntavuga ngo igihe cyose umusore azombaza ibintu nk'ibyo zoca ndamuheba. Ako kabaye akabanga ugendana, kandi n'akabanga gakomeye cyane, yuko umuntu akubwira yuko agukunda adakwiye kubanza kukononera ubwigeme bwawe. Ewe mwigeme uriko uratwumviriza, ngo mbere woca ufata ingingo yo kumuheba, niko uyu mupfasoni yabivuga mu buzima bwiwe. Waragize rero igihe urashikaho ugira uti ndabanye n'uwo twubakana. Mbega iyo umuntu yubatse ibibazo biba bihetse? Ibibazo birabandanya, birashishikara kwiyongera, ariko gusa wizeye Imana Yesu arakubera inyishu. Ugiye kubaka uhura n'ibintu byinshi, urahura n'ingorane n'ibibazo, ariko byose bisaba kubyihanganira. Wewe warahuye n'ibibazo, wavuze uti ndashinga intahe yuko Yesu yangijije ngwaye. Warugwaye iki? Nafashwe n'ubugwayi, maze gufatwa n'ubugwayi. Icyo gihe ndagenda ku mavuriro mato mato, baramvura, bamaze kumvura biranka ko nkira. Hanyuma ca twigira inama yo kuja mu masengesho, baca banjana ku cumba c'amasengesho. Hanyuma bamaze kuhanjana ndamara ukwezi kose ngwariyeho. Hama umuvyeyi wanje, papa wanje, aravuga ati uko biri kose uyu muntu agiye gufira mu masengesho, ati reka ndamukureyo kugira ngo ndamujane ku mupfumu. Ariko icyo gihe yarabahenze yuko anjanye Bujumbura kwa muganga, anjane ku badogiteri kugira ngo bashobore kuraba ingwara ngwaye. Hanyuma yarabisabye abayobozi bo kw'iryo shengero, arababwira ati rero uko biri kose shaka uwo mwana wanje mu mumpe kugira ngo ndamujane kumuvuza. Barabyumvishe vuba, babyumvishe vuba, baca baravuga ngo nguwo nagende. Hanyuma rero nca ndaza, majije kuza niho haca hageraho rero turafata imodoka turaza. Tumajije kuza
mbona dukatiye ahandi hantu atari muri icyo gisagara cy'Ibujumbura, nsanga ni ku mupfumu ntago ari kwa muganga nuko babivuze. Hanyuma rero ndabaza papa ati none ngaho wambwiye ko ari Bujumbura kwa muganga. Yaciye anyishura ati rero jewe ni kuvuga iyo nkivuge ko nkujanye ku mupfumu ntago bari kuvyemera, atari ko naho ubyizere yuko ushobora gukira kandi ashobora kukuvura ugakira. Haragezeho igihe rero majije kugera kuwo mupfumu ndahasanga abagabo babiri bava Bujumbura, cyane ndahasanga n'abandi bari bavuye Mabaye. Hanyuma uwo mupfumu arazana icupa, azanye icupa aravuga ngo agomba ngo ndabire ngabandoze. Amajije kuvuga ko agira ndabira abandoze, aravuga ngo navyanduriye mu murima, ngo nagiye kurima, ngo rero papa nazana 200 ngagire vuba ngo kugira ngo bamvure. Papa amafaranga yaciye ayemera vuba, aravuga ati je mwabona umwana wanga akize, umwana wanje ntabona yuko akize kweri, tijewe naho mu 500 no yatanga. Nukuvuga rero icyo gihe papa yaciye asiga amahera 100 yarafise, aravuga ngo ayandi nzorondera ejo bukeye nzoca ndayazana muce muhera ubunyine mu muvure. Muga je ndavuga ati jewe ntago shobora kwemera yuko bamvura kuko jewe ndizeye mwami wanje, ndizeye Yesu Kristo yuko ashoboye byose, ati ntago nza kwemera yuko banshira ku muti. Harageze igihe bamajije kuvuga ko bamvura, bamajije kubyanka, umupfumu yaciye abwira abo bagabo bari bahari ngo nibafate kugira ngo ancinda sago. Abo bagabo baramfata ku maguru no ku maboko no ku mutwe. Hanyuma rero umupfumu nawe acazana ugwembe, arancinda sago umubiri wose, acazana umuti aransirita umubiri wose, birambaba ndakoma induru ndarira, ndavuga ati Mana ibi byose wowe ubibona, ibi byose biriko biramba ko gamana wowe ubizi, ese gamana wampoye iki? Ndarira cyane. Hanyuma rero papa yaciye asiga aho hantu, acaragenda agiye guhiga yandi mafaranga. Mugabo ndatuma ko umutware wange ati rero ko biri kose jewe ntago nagiye Bujumbura, ati burya ndi ku mupfumu. Nawe yaciye telefone arishura ati jewe ko bakujanye ku mupfumu wapfa wakira ntago nzogusangayo, tahubwo gusa ati nukuri ye ntago nzogusanga aho hantu kuko aho hantu ni habi cyane, ati ntago nzohagusanga. Harageze igihe ndarira cyane, ndumva ko umugabo wanje antevye, ndabona nta muryango uri aho hantu, ndabona yuko ndahantu haruhije cyane, ndumva ibibazo mu bugingo bwanje no mutima wanje, ariko ndavuga ati nubwo ndi jenyine nta muryango turi kumwe, atariko Yesu turi kumwe, kandi ndazi uko bigenda kose hano hantu sindahapfira. Ariko gusa nari merewe nabi, nari ngwaye, nari ndemvye, sinashobora kwibyura aho hantu narindi, ata muntu amvyiwe nago nashobora kwibyura. Harageze igihe bamajije kuvuga yuko ngo banshira ku muti ntanka, papa wanje ndamutelefona ndamubwira ati rero uko biri kose jewe ati ntago shobora kwemera yuko bagira banshira kujya muti, tije ndizeye mwami wanje. Nawe akantelefona akambwira ati natanze 100 ati kandi nayandi nzoyazana ejo, ti hamutokwemera yuko bakuvura tamahera ngo uzoco yandiha. Nange ndamwishyura ati ayo mahera ntaho nzokuriha kuko nzoba napfuye, ntago je nshobora gukira. Harageze igihe nyene papa yahaye uwo mupfumu 500, aravuga ati bino 500 rero nivyo ndaguhaye, umusumiremwe ibintu aza kurarira, ati uko je ndagenzogaruka ejo nzanye yandi mafaranga. Hama mupfumu harageze ku mugoroba arambwira ati rero ko wanze ko tugushira ku mutukanka no kumwundi nuwo nagucinda sago bakarinda kugufata, naya mafaranga ngiye kuyanwa ibiyere ntayo ndaguha. Ndamubwira ati nukuri no yafunguru yaje mugaje undeke ntumumuti. Bwarije haragera mu ijoro, hageze mu ijoro ngyamye ahantu kuwo mupfumu arambwira ngo nta kirago bampa ngo kuko namuruhije kugira bashire ku muti, ngo ningyame hasi. Nararyamye hasi ndasasa igikwembe nari ifise, kindi ndakifuka. Hanyuma rero hageze mu ijoro nto mu saa 6 niho numva nyine ubuzima bwanje buhagaze, numva nyene ukubaho kwanje numva kugira kurangire, numva ngomba mpfe. Hama ndafukama ndasenga Imana, ndavuga ati Imana ushoboye byose, ndazi ko ari wewe wandemye kandi bimba ko byose biriko biramba kubibona, ndino kuri ndagusavye nkure hano hantu. Hama mu icyo cyumba nari ndyamyemo hari abandi badamu bari bahagwariye kuwo mupfumu. Umudamu umwe yaciye abyuka araza arumviriza ivyo ndiko ndavuga, acaza kubwira uwundi ati burya ari ariko arasenga. Hanyuma rero amaje kubyura uwundi acaraza, bari bagwajijeho umuntu.
ndasenga cyane nyene ndasenga gose niho nagira uku babadamu baca baraza imbere zanje baca baramfata bamajije kumfata umwe yafashe mu izosi uwundi acarankubita urushi aravuga ngo ninde ariko arakubwira uvuga izina Imana ati Imana ntayibaho ti kandi Yesu nta nuwuriho ati kuko iyo bari bariho ti wewe ntago ubugwaye wewe uyu munsi ti ntago ubumerewe uko nguko ti rero usubiye kuvuga izina Yesu ukavuga izina Imana turakwica iyo ngwara itarakwica we turakuzimanganya ubuzima bwawe bwose ntibazosura kubona ukundi naragize umubabaro cyane bamajije kunkubita wundi arampenura hanyuma niho naguma ngaho ndarira cyane ndasenga Imana ndizera ndavuga ati n'ibi byose biriko birambako ndazi kunkunda Mana ndazi Yesu kunkunda ndazi kutampeba abo badamu babiri barabyutse baraza kudodora bamajije kuza kudodora kuwo mupfumu ngo nguno tukubarire umupfumu arabyuka abo badamu baramubwira ati rero uko biri kose no muntu bazanye hano tabavyeyi bagira baze kuvura atagaca atangira ati akabirukana agasenga Imana ziwe ati abavyeyi ntibaze kutuvura kuko harageraho ntumva ibintu mu mabati bigapapariza cane ntumva ibindi bintu biravuga nta kujya kwibiyeri umenga bariko barafundurura ntaca nkomesha ati mwizina rya Yesu INYISHU Yesu INYISHU uwo mupfumu yaraje ahita aramagarara hejuru aravuga ngo ni wowe nguri kubuza yuko abantu ngo babavura hama nange ndamubwira ati jewe nta kintu na kimwe ushobora gukora hano hantu ati usibye Yesu wenyene ge nta kintu ushobora gukora hano hantu aca arabwira abo badamu ati uyu mwanya nyene niyasubira kuvuga izina Yesu ati muce mumufata mu mwice tindamubare kuriye ati ndazi ko nta rubanza ise wazoza kunyitwarira ko ngo jewe ngo nishe umuntu arazi yuko yamuzanya agwaye ati ubunyene asuye kuvuga izina Yesu mumufate mumugira uko mumva mushaka nararize cyane ndabura amahoro mu mutima wanje ndigenyene nta muntu numwe twaye turi kumwe wiwacu harageze higihe rero uwo mufuma carasubira iyo yaragiye kuryama nage cenda kuma ndasenga Imana ati Imana nukuri ndakwinginga kubera ikigamana ibi byose biriko birambako kubera ikigamana wemeye ibi byose binshikira ese ndanavuye mugamana itumikoroka je simpure nibi nararize cyane ndiganyira ndiheba ariko uwundi mutima ntumva Yesu arandemesheje kini wizere harageze higihe no masasi tazijoro ndaryama majije kuryama ariko itiro itaramfata nkanuruku muga ntumva ubuzima bwanje buriko butera busubira inyuma ndabiri ndugumba nyinshi cyane niho hageraho mbona umuntu w'umukecuru mutoya cyane ntabona umenga n'umwana ariko ari umuntu w'umusaza ntabona uwo muntu afise icumu nta nubwo nari nsinziriye nari nkanuruku mbona araje afishe icumu mbona araje numva ibindi bintu mu mabati birapapariza cyane ndagira ubwoba bwishi ndajugumira ndabyuka biranka ko mbyuka ndahamagara babadamu bankubita ati baze bamvyure ndahamagara ngo uwo muntu afise icuma aje kunyica ariko abo badamu baranka kuvuga baranka no kubyuka ndabatabaza gose ati nukuri nimuze mu ntabare umuntu afise icuma aje kunyica nari nkanura n'amaso yanje nta nubwo nari nsinziriye ariko gusa abo badamu baranka kunyitaba harageze igihe numva ndushe mu buzima bwange ndavuga ati Yesu nukuri nibibi uko we ugomba kuko jewe aho ngeza numva naniwe niwo sigaye kungwanirira kuko jewe icuri bukora nico nza kwakira Mana ntago nza kukugwanya harageze igihe abo badamu banse kuvyuka uwo muntu ndabona je asugereje cyane arazaranyegera n'icuma arazaranyegera ndakomesha ati mwizina rya Yesu ngoma ndakomesha cyane wa muntu araza arafata rya cuma gize ngari intere sinzi ukuntu nabonye ikintu kiza ntumuravye mu maso yanje cyane kubita hasi nikubise hasi cambona wa muntu yamfashe araniganya mwizose ntumva ari karanyeganya mwizose ndakoma induru akagwanya mpotora mwizose kugira ngo anige ndaboroga ndavuza induru uti Mana ngwino ntabare haciye haza n'ikintu kimeze nk'itiro mbona umuravyo uraje mu maso ndavye ku musozi mbona umuntu ngari kazamanuka yiruka ariko uwo muntu mbona yambaye ikanzu yera kandi cyambona arafise inkoni y'icuma nahise mbona afashe iyo nkoni mbona kubise wa mukecuru mbona ararambaraye nahise nzanzamuka ndaraba wa muntu ndamuraba ndamubura sanga yashu yanyishe sanga impuzu zose zakanye ndabyuka ndikangura ndabwira babadamu uti ese ibintu bibaye nibiki ariko sanga bari hejuru yanje umwe ariko aravugenya ngo asubona gihema
ubundi nawe aravugenya ngo aracahimwa ntabwo arapfa. Hanyuma nyene ndababwira ati rero navuga buke buke ati nimumpa amazi muzoba mukoze. Baranka kumpa amazi, base kumpa amazi ndihangana ngoma ndasengera mu mutima kuko navuga ati narasura gutaramura ijwi ntasura kuvuga hejuru baranyica nta kabuza ubuzima bwanjye burazimangana. Ndasenga buke buke ndizera Imana ndasenga. Umugabo umwe yavuye imabayi arabwira uwo mupfumu nyamara uyu muntu uko biri kose agomba apfe kandi ndabona neza yuko ukuri nta kabuza arapfa. Amaso yanje yari yamaze kuraba mu mutwe sinashobora kuraba ngo izimbone ziriko zikomaguza nukuvuga naguma ndaba amaso rero ntago nashobora kuyahinduka izuku naguma nkanura ntumva umenga gusa agomba aveyo kandi ndiko ndavuga naguma numva ijwi rimenga riko rirava mu mutwe ntavuga ijambo rimwe ndarivuze cahera nk'iminota ntasuye kuvuga ntabanza ntiruhutsa. Harageze igihe rumva urashika ahantu ubwira uti ubuzima bwanje buraheze mugabo urabonye uwo muntu aje kugutabara wibaza ko watabawe nande? Je nibaza ko natabawe n'izina rya Yesu, natabawe n'umwami wanje Yesu Kristo kuko nari namwizeye aho hantu ngoma ndavuga ati uko bigenda kose Yesu turi kumwe nawe kuko yavuze ngo naho tuzoca mu nzuzi ntago zizoturengera kandi naho twoca mu muriro ntago dushobora gusha. Yaragutabaye kandi n'umutabazi akomeye cyane ku bantu boba bari mu ntambara bahogwa izina rya Yesu ubatera intege uvuga ngo iki? No baremesha ndababwira ngo bizere umwami wacu Yesu Kristo kuko uwo mwami aratabara nta kintu na kimwe kiriho kimunanira n'ukuri n'uwapfuye yizeye ndabona umenga arashobora kuba muzima kuko icyo gihe namaze gupfa icyo gihe ubuzima bwanjye bwari bwamaze kurangira ariko nabayeho nto mu nyongera kuko Yesu yangiriye neza. Niyo mpamvu mbwira abanyumviriza bose tibizere Imana nubwo baba bari mu bibazo cyangwa bari mu ntambara zitandukanye ndababwira ngo bizere Imana kuko Yesu arashoboye cyane kandi ashoboye kubakiza. Nuwo Yesu ashoboye cyane ashobora gukiza yakijije uyu mukobwa wiwe ashobora no gukiza wewe mugenzi muri ibyo urimwo biteye ubwoba uciye bugufi ukamwizera no chansaba uyu mupfasoni Adera akagusengera. Mwami wacu Yesu Kristo Mana ushoboye byose ndakweretse abantu bari mu ntambara zitandukanye kandi abantu bari mu bibazo bitandukanye Mana ntibyo narindimwo ndakwinginga Mana kugira ngo babere inyishu n'igisubizo nabo batabare Mana kugira ngo babohore Yesu n'ukwambohoye abagwayi bakize Mwami abafise imitwari baruhije kugira ngo baremurure Mwami kugira ngo bagirire neza nabo babere inyishu n'igisubizo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ikiganiro cyacu kuri no munsi tuyigarukirije ngaha ndakengurukiye cyane umutumire wanje yafashije kukibatunganiriza akabari ni Mayadera. Ngakengurukira nawe mugenzi washimye kubana natwe mu gihe nawe wowe ugomba kutubaza cyo kutwunganira ugomba gushinga intahe y'ingene Yesu yakubereye inyishu utwandikire canke udutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho turungikira ubutumwa bwanditse kuri telefone ngendanwa inomero 79 884 286 canke 69 671 277. Izo telefone urashobora no kuzidutelefonako mu masaha y'akazi urashobora no kutugendera aho dusanzwe dukorera tukaba tuguhaye kaze. Mu gihe wowe ugomba kumviriza ibiganiro vya Transworld Radio mu Burundi niki naco kirimwo biciye ku muhora wa Whatsapp ushobora kwandikira kuri 79 439 100 ukabisaba. Ndakwikebanuye ndakwifuriza umugoroba mwiza naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intahe ko Yesu yakubereye inyishu
cyangwa ugomba kutwunganira twandikira uti yesu n'inyishu agasanduku ka posti 1140 Bujumbura cyangwa udutera akamo kuri 24 26 57.